turabibona no mu bindi bihugu duhana imbibe ivyarabaye haraba ingaruka ariko ibiciro vyaraduze ariko ico gitoro kikabandanya kiboneka. Izo ngorane rero nibaza zishobora kuba zituma iryo bura ry'igitoro riba, nibaza yuko dushobora kuzifata ku ngero zibiri. Urugero rwa mbere nibaza yuko vyoba biva ku kugene isoko ry'igitoro ritunganijwe. Iryo soko rero iyo rihawe umuntu umwe canke babiri ugasanga ntivyoroshe kugira ngo abagwizatunga bashobore kurikorerako ari benshi, bimwe bavuga mu Kirundi ngo ubwiza bw'inka nuko bimwe. Uyo rero afise iryo soko araheza akagira ivyo yigombeye, akagira na bimwe bita speculation kugira ngo ashobore kunguka amafaranga y'umurengera, hanyuma aheze ashimishe abamuhaye iryo soko. Murumva rero ivyo byose ni birafatanganye. Ikindi novuga hashobora kuba hari ingorane zo kuja kurangura ico gitoro bifatiye ku mafaranga bakoresha mu kurangura ariyo amadovize, amafaranga y'agaciro. Ugasanga rero kubura ayo mafaranga bigatuma kuja kukizana biteba, canke ugasanga habonetse gikeyi kubera amafaranga atabonetse ku bwinshi. Ivyo bicuruzwa bimaze iminsi vyabuze navyo bishobora kuba bifitanye isano n'iryo bura ry'igitoro, nuko kuntu igitoro naco kibuze, ariko vyovyo imvo bishobora kuba bivako nayo mafaranga y'agaciro bashobora kuba babura, hanyuma bakirengagiza isoko ryo hagati mu gihugu, bagaca baja gucuruza ivyo bidandazwa ku yandi masoko yo mu bihugu duhana imbibe kugira ngo bashobore kuronka ya mafaranga y'agaciro. Rero baca bakora ikintu twokwita kwibako, kuko leta itabaronkeje amafaranga ngo baje kurangura ico twokwita les matières premières bakoresha, nabo ntibokwemera kugara imiryango, baca baheza bakikora kuri urwo ruyeri rwo kuja gucuruza hanze kugira ngo baronke amadolari, baronke amafaranga, babone ingene baja kurangura. Iyindi mvo ni bijanye no kugene leta iheza igatunganya amasoko y'ivyo bicuruzwa. Ugasanga bamwe babacuruza, bamwe twokwita aba grossiste, aba intermédiaire de vente bari muri ivyo bicuruzwa bitandukanye, baraheza bakagira ivyo bishakiye bakarangura, hanyuma ivyo baranguye bakabihisha bakabinyegeza mu mastoke yabo kugira ngo vya bicuruzwa bibe bike ku masoko, hanyuma baze kubisokorora vyamaze kuzimba, baheze bavyunguke ko amafaranga y'umurengera. Ni speculation baba bariko barakora. Kandi ugasanga muri abo baheza bakaronka uruhusha rwo kurangura ivyo bicuruza, bamwe twita abagrossiste, harimwo na vya bihangange. Ugasanga harimwo vya bihangange canke harimwo ukuboko kwavyo, hanyuma bikagorana ukuntu umuti woheza ukaboneka. Ni vya bindi umunyagihugu mutoyi niwe wa mbere akogwako, ariko na babandi bibaza yuko badashikirwa barateba bagashikirwa, kuko amarira y'umunyagihugu arateba agashikira n'urya yibaza yuko atoshikirwa, kuko murumva habuze nk'igitoro kiriko kirabura, mukaba muzi yuko ari ico bita produit stratégique. Igitoro kibuze canke kiduze igiciro biraheza bikagira ingaruka ku bicuruzwa vyose. Ni ibintu vy'uruhekerane, ibicuruzwa vyose bikaduga, hanyuma ugasanga umunyagihugu niwe ariko arahagirira ibibazo. Rero murumva ko atari igitoro conyene, ni novuga ko ari ibicuruzwa vyose. Uvuze isima ukavuga
inzoga, ukavuga ifumbire, murumva ko ari ibintu bifata ubuzima bwose bw'igihugu. Ikindi no kongera ko nuko hari abantu bihenda bakavuga bati umunyagihugu wo mu Rutoki buriya nawene nta ngaruka zimushikira, ati kubera ico gitoro ataho bahurira ngo agenda n'amaguru. Nubabwira yuko abanyagihugu bo mu Rutoki iyo agiye kudandaza ico giseke ciwe c'ibijumbu, aravuga ati kiya giseke nza kugikuramwo amafaranga ngana gutya, ndaza guca kwibara hama mpitane nk'agacupa k'ikiyeri. Ako gacupa k'ikiyeri rero nako kaduze igiciro, nawene araheza akabigira kwa kundi nawene akikora kuca afise akaduza ca giseke c'ibijumbu. Murumva rero yuko ingaruka zitagira aho zigarukira, no wa munyagihugu mutoyi zimushikira. Ikintu cihutirwa cokorwa nuko leta nkuko isanzwe yarinjiye muri ivyo bicuruzwa, yoheza ikaba ariyo nyene ifata iya mbere kugira ngo igire ico ihinduye. Nohera nko ku gitoro, leta igasubira kuri vya bindi bita Fonds Spécial Carburant, kugira ngo bashobore kugustabiliza ibiciro bishobore kuguma hamwe ntibigume bihindagurika. Ijya fond yarafasha cane hamwe igitoro kiduze, leta ishobora kugira ngo ico ifashije kugira ngo ubwo buremere ntibuheze ngo bushikire wa munyagihugu. Hariho n'ibindi bahora bagira bita ama stock stratégique, hakaba iyo stock kugira ngo bashobore kuyikoresha mu gihe ico gitoro kitabonetse vuba bimwe bita rupture de stock. Ico gitoro kigashobora guca gikoreshwa kugira ngo igitoro came kiboneka ku isoko. Hanyuma ica gatatu cokorwa nuguheza bagasubira mu isoko ry'igitoro, bakugurura imiryango hakinjiramwo n'abandi bagwizatunga bagashobora kukirangura, kugira ngo burya iyo ari benshi bacuruza barashobora kugira ico ni kwita ihiganwa, ugasanga umwe ntashobora kwaduka ngo aduze igiciro canke ngo aheze anyegeze umwimbu yazanye kugira ngo ku isoko biyangare. Ariko bari benshi iryo higanwa riraheza rigatuma isoko rimera neza, abanyagihugu bagatunganirizwa nkuko biteza kugenda. Hama rero ivyo bicuruzwa bindi navyo leta yoheza ikinjiramwo cane mu bijanye no kugira intonde zo gutanga amafaranga y'agaciro, bagaheza ayabonetse bakaraba abayakwiriye vy'ukuri, abo bafise abo barangura hanze ibintu bikenewe cane vyankenerwa, bagaheza bakaronswa ayo mafaranga y'agaciro kugira ngo ntibagire icitwazo ngo baheze umwimbu wabo bawucuruze ku yandi masoko. Ikindi naco uheza bagatunganya isoko ku buryo ukuboko kw'ivyo bihangange kova mu masoko amwamwe, ku buryo ubishoboye kandi abikwiriye ari we yoshirwa ku ntonde zabo bashobora kurangura, ari sima, ari fumbire, ari ivyo binyobwa vya Brarudi. Hanyuma bakaraba yuko atanumwe ariko aranyegeza ivyo yaranguye, kugira ngo nigire mu menshi abakonsomateri aribo baguzi.